Hello guys, ni wa musore wanyu nk'ibisanzwe murakaza neza muri sanze mu muryango mugari. Guys, hari ukuntu ushobora kubona video ku rubuga kanaka ukayikunda ugashaka no kuyiteshaja ngo uyibikire muri telefone, ariko ukabura uburyo bwo kuyitesharija. Akaba ari naryo somo twabateguriye uyu munsi, turabira hamwe uburyo bwo guteshaja video kuri YouTube, TikTok, Instagram, Facebook n'izindi ukoresheje Vidmate ukayibikira muri telefone yawe. Ukaba uri mushasha kuri iyi chaîne, raba ahantu handitse subscribe ufyondeko wiyandikishe uzorubana natwe ku munsi twungurana ubumenyi guys. Hanyuma tudatinze turabandanya n'isomo ryacu. Tudatinze reka duhere muri YouTube. Dushitseyo nuko dushitseyo turaca tufyonda kuri kariya kantu ko kurosheresha nk'indirimbo dufata ari nk'iyo dushaka. Ubundi tudafyonzeko duhite duhigisha indirimbo dushaka. Reka tube twandike nka Alan Walker nk'akarorero. Turandika Alan Walker. Abona bahise batuzanira liste y'indirimbo ziwe, ca tuhitamo nk'iyi Alone ya mbere. Turaba ukuntu tuyidownloadinga guys. Turarindira hazemo vya partage, vya like, hanyuma tubone ukuntu tuyiteshaje. Okay, uko bisanzwe vyaje baca dufyonda hariya kuri partage. Aho kuri partage guys twafyonze baraca batuzana ahantu hameze nk'uku inge gatoyi kanisoza ikirenga. Batuzanye ahantu hameze nk'uko, turaza guca tudefira tugenda hirya guhiga ahantu hari plus. Turafyonda kuri plus, twafyonze ico twashaka yari iyi Vidmate niyo idufasha gutoranya ndirimbo. Turaca guca tuza tuyifyondeko iyi Vidmate. Vidmate turayifyondako, tumaze kuyifyondako urabona directement bahise batworiyanta muri Vidmate batwereka n'indirimbo y'iwacu dushaka. Duca rero duhitamo nyamba dushaka video tugahitamo ngaho nyene iri, ushaka audio naho uca uhitamo ngaho, hanyuma ugateresharija. Turayiteresharije tuze tureba ko ishika. Nk'isanzwe reka turebe indirimbo yacu, urabona ko iriko iraza urebeye kuri screen, kiraza irashitse guys indirimbo yacu. Duce tuyugurura turebe. Reka duce tuyugurura turebe ko yashitse. Turayugurura. Murabona indirimbo deja yahejeje gushika muri telefone y'iwacu. Indirimbo ngubu turayifise. Ca tuvayo reka tugende muri Facebook naho niturebe uko twobigenza. Muri Facebook dushitseyo turaza aha hantu hari video, aha kuri video turafyondako. Dufate ko ari muri rebera nk'utu video ugacugwa kuri video kanaka ugaca ikuryohera ugashaka kuyiteresharija. Donc murabona nk'aka kareyeri, reka tukarebe ko twogatora. Ca tuza ngaha kuri partage nyene nk'ibisanzwe. Ca tuza kuri partage, abona twafyonzeko cazana ameze nk'uko, n'ubundi turahitamo plus. Bisemo kuri plus, ona baca bazana za zindi za Vidmate, tugaca duhitamo Vidmate nk'ibisanzwe. Tuyihisemo urabona baca batujana muri Vidmate. Ubu ngubu twashitseyo, barimo baratwereka ngo tudownloadinge. Tugafyonzeko turarindira gatoya, urabona ko vyamaze gushika guys. Rero bimaze gushika ca duteresharija video y'iwacu ifise qualité iyo, hanyuma tugafyonda kuri teresharije. Dusunze kuri teresharije, urabona yatanguye kuyiteresharija, irimo iraharura irimo iraza video y'iwacu. Urabona yamaze gushika guys, yamaze gushika. Reka duce tuyiraba, n'iriya niyo hejuru, iyi nyene hejeje gushika ubu nyene. Turaca tuyifyondako turebe ko yashitse muri telefone y'iwacu. Urabona
video deja yamaze gushika muri telefone y'iwacu. Hama guys, ndabashimiye mwe mwabandinije kudukurikirana, nuko ubigenza no kuri TikTok cyangwa Instagram, nuko uzohora ubigenza. Hama guys, ntiwibagire gukora subscribe, like, comment and share. Yirigwe rero, ciao ciao, tuzongera n'indi